byari bikomeye aho duciye bavuga menshi kuko men nkundwa na benshi inde yankunda sico sibongoye ofete urumva buri uzurabera majority y'abaririmbyi ba kera batangurana ibyipfuzo hariho abana ngo mwariganye ukavuga ati uyu je namwe ndi mu promoter sinzi no mu journaliste sinzi n'ikintu cyose je ndi mu influenceur asanzwe hari abantu benshi gitwa maduhura bambwira ati kino gihugu tukizamwe kubera wewe hari indemesho udwa ushobora kugenda ahantu wese gusaba ko umuziki wakavuga ati n'ibyo kirimo amahoro urumva rero umuziki burya kugira ushobore kubanye n'umuziki hari ibintu byinshi bikenerwa hari abamenyesha amakuru bagomba kuba bawuvuga hari aba DJ bagomba kuba bawuvuza hari abantu batuma habirigara challenge ya Fizo na Satubi ingene twa creating a challenge ituma company twariko turakorera yibona mu nyungu ego sevre ziga company z'abazungu ziri bizarre nta rukundo ziba zidukunda naho ukomereka niwe wivuza amani twabyitwayemo neza kandi ikindi naco narakunze ingene abarimvyi bari bahawe agaciro mwose rafise imiduga ibiri mwunguruza mbako byari ibintu byiza vyunguka n'ivyunguka byavuye si jewe ega jewe muzovuga ibyanje narapfuye zamumvuga nk'igihari uzosanga systeme mukoresha nyinshi ama innovation menshi ni miye hapa muri entertainment nije man peut-être man mpamahera kugira ibyo mvuga bizokumvika ko ari jewe naho ubunyanka bo gufataho ati dukeneye abantu 1000 bazwi mu gihugu cyose 1000 personnes ndazi ko ndimo rero kugira mbeho oyi hariho ikiguzi bigomba kuba bifise amazina y'abavyeyi ni Maniragaba Idriss Hamasi Mbizi Semavumba n'amazina y'ibisokuru byanje aya mazina ugira ndayite nabikuye ku Banyamurenge burya muri 2015 nigeze kugenda ahantu gukorera ari mu ikambi y'abakongomani mugace garangiye gukorera muri abakongomani abo Abanyamurenge rero Abanyamurenge nabona umuntu yitwa Ruvundagaza mfite amazina vipi barafise amazina ari bizarre ofete bo barafise ukuntu batigera batakaza inkomoko yabo ofete n'aba conservateur ico bari rero naho nakimvuga ati ibyo narabirabye biramicigwa umva kuva 2015 niho naciye ntangura kwinteresa n'ama genre kumenya naba basanga bobo mu kwidondora arakwibwira ahubwo n'umuryango wiwe kurumva nihanga ibyo bifata nko muri Kongo n'igihugu kirimo amoko menshi buri bwoko rero iyo wisanze titwe turabanyamurenge abandi bagisanga nabashi n'abafurero n'abaki urumva muri iyo mice baridondorana surtout nk'ubumwe bageze nko mu gusabana hari igihe cyo gusanga yego twe turi abarundi cyangwa bano namba turi abarundi ese twosanga turi umuryango umwe ko burya rero kirazira niyo mpamvu navuze ati uno muco wa kirazira nanjye reka ndawubakireko naho rero nje kivuga ati nk'umu influenceur umuntu ntahura ico society binkeneye ko reka nanjye mvuga mbere mu gufata akarorero mu kuba nohereza agaciro inkomoko yanje umva naho rero naciye mvuga ati reka ubu nkoreshe ibisokuru byanje nk'izina nokoresha ko ndazimeze yuko bazombaza ati kweri kuhitamwe ibyo ihama amazina yanje nayo abana banje nayo nibabona yuko hari ibintu bizima nakoze nabone bazoyubaka bashobora kuzokwitwa Maniragaba nta ngorane bakazoyikuza mugabo je nabonye ibihambaye ari Simbizwa Semavumba jewe ndibaza yuko namye nkunda imyidagaduro
nico kintu ca mbere namye nkunda imyidagaduro gusa ikintu kimpimbara nuko iyo myidagaduro nyene kwidagadura kwikuramwo ubwenge gucomora amapire nivyo naciye mfata ndabihindura ico bita source de revenu mu buzima bwanje burya bituma mbaho aho nkora mikoro yo kubaho yo kubeshaho umuryango ndabikora mu myidagaduro nyene nakuze nkunda novuga neza yuko ivyo nakuze nkunda passion ivyo nari passionné navyo ushku no musi nivyo bimbeshejeho nico namye nkunda kwidagadura tu novuga neza yuko ico kibazo kiba kiri vaste kuko ari ibintu usanga biba umuntu akiri muto narakunda nk'abana nyene twarakina imipira bagira ibiki mugabo novuga surtout nk'ivyo ncambamwo no munsi by'imiziki kuva muri 2004 2003 niga mu w'indwi niho natanguye cyane kukurikirana cyane ibintu by'imiziki kuyandika kuyiririmba none hari bwaje muri studio mugabo jewe kuva 2004 ndi connecté kuri internet ndavyibuka kuko mu 2004 twara créer ama email kwiga niga 7e ndavyibuka twa créer ama email nkacomora amahera mail 500 agenda muri cyber ndibuka hariho cyber ya new generation hagiye kuri Palais des Arts wakorera Kigega kuri face à face hari amasibere menshi ngaha mu gisagara waragenda tu ufite 500 yawe ukaja ku mashini ukanaviga byari ibintu bimeze neza cyane bo namye nkunda kuva kera nuvuga yuko namye nkunda internet kandi nkakunda n'umuziki naririmba fo jewe umva indirimbo ndibuka indirimbo ufite urumva ingene ino Uburundi bwacu bumeze ubu tuje twishima ariko turi mu bihe by'amahoro vraiment tuje tunabyishimira tunabikamisha burya novuga yuko avant ama sujet yarahari ubwa mbere yari amahoro kuko hari intambara hari mu bwimo bamwe bita abatutsi abandi bita abahutu bakagomba kunyarana rero hategeza kubaho ama sujet aza hagati na hagati akavana bino akabeka yuko ari abarundi bose byo twarabigezeko uno mushe twishima indirimbo nk'abantu benshi batanguye muri ivyo biso tubari mu ishure twari indirimbo z'amahoro kuko ndibuka ari umwigisha witwa César bigeze kuduza devoir ya civisme ati mwanditse indirimbo darapura sindibuka imistar uyijinuka yamaye 4/5 naririmba kabisa amahoro iwacu urabona igihugu kirubakwa cyo uba byari ibintu tumba niyo masuje yarahari sivyo hari ni periode indirimbo ya sida yajya hit iyo ngwara sida mwumva irica kandi nitora dukwiye kuyirwanya iyo ni yaro rero garukire twese kubera niyo masuje hariho periode bari amasuje mwe nayo habwa isi byarahindutse ntibigeze barimba indirimbo za covid bagomba kubera tutugaye bagomba ari muri vibe joganye baby pfuye nabi nyene ivyo nibisuje by'ahantu abantu baba bariko bariga inamahoro n'umutekano so nuvuga rero nuze yuko rero 2004 nashoboye kwandika iyo ndirimbo 4 ko niga 7e hamba mu 2006 chaninjira chaninjira ngaho verse man best single nijafise iyi mic ushaka kunyegera I give you what you like ha tukimi chata night tambani washaka ugire hose ni mu Burundi ni bwiza boy code YZ present you bro like a light
nimunigane kugira ngo mumbone mfise wina Karen number 1 mu mage aho duciye hose bavuga aho duciye bavuga menshi byari bikomeye aho duciye bavuga menshi kuko men nkundwa na benshi nkunda sibongoye ofete urumva buri uzurabera majorité y'abaririmbyi ba kera batangurana ibyifuzo ngo nkundwa na benshi nkundwa na ba Erwine nawe cyari kidemu cyamvugishije rimwe kirandamuzi wanamwiga muri adolescent mwiga mu mudatamyango ya Notre Dame gusinzi niyageze naye cyanamushira mwivesi Karere nawe yari umudemu twigana namwemera fo aho yarashaje ndakeye mama Karere yarashaje nyine yari mwiza mana Karere hariho abana ngo mwariganye ukavuga ati uyu ravuga ati uyu ndamushira mwivesi ngo wandirimbye duriye ku ishuri wowe wandirimbye nabandi umusitari nigari sedirake ntarengana nyene niyambaye ubushati rungana ukunga kenda ntavyinshi kugira ngo gati cyenda umumeshi naraswe kuyoberwa mu 10 kwebe byose byaba negatizienne ko indirimbo naririmbye niga mejeje no muri grande vacances no twari tugera dugufasha imiryango papa arafise aka guest house ukuntu ari udufaranga twinjira udufaranga twinjira ari genda ajya kuri kese ngaca ndayacomora 5000 nibukana gucomora 5000 grand frère ico gihe yaragiye muri kwiga muri Maroc aho udufaranga bari bamuhaye ansigira $5 cyaba 5000 na $5 ifise instrumental aragashenete nari mfise cyo ndakambura ndakamuha DJ Theo niyo $5 na 5000 cyane kondigira ndirimbo urumva so hama narimaze ahumva naringuyemo ndibuka hajya kuri Cedric ari amabus yaza gutana abanyeshuri nari yaranja nka making sure yuko na iyo ndirimbo nayishize mu makasete tugiye nta masede menshi yarahari cyangwa amakasete nkayifatisha ku buryo bagenda baraenjoyinga abana batashe ku musaga dizier ego vraiment nukuri Jean ntibyambangamira urumva yari vibe none wica harukuro nicara inyuma bicara na doya wa inférieur niki grand format canje gutya ngo mani yandikira gusa Mr asanga huze Mr gusa wasohoye indirimbo muri 2007 nimva yuko ndi umustar aho nta numwanzi ngaba kamwe ku ishuri bari banzi kuri etablissement kamwe nawo office bagenda bavuga ngo mpano ngo hari umupeti ga dizier bafite iyo Mr kabana bapeti baje hari n'amamisha bava muri superieur baje kugira consultation wanje bakaza abakosorera Mr nkavuga ati uyu Mr siwo numva ko byari bigiyoshe mugabo rero nashanishinga imiziki cyane yasoko yoberwa mu 10 burya ndibuka 10e yo hataba umuprofesseur yitwa Kabatesi Anezi ntaraje muri retraite naramuramutse nageze kumusaba nimero nanze ko nzamutumira kuri mariage yanje abone yuko umwana yareze yakuze kandi amutashe anundi mumere yitwa gutega ujya mumere igici gifatiyoze tiyoze twere kumusaga bro umva je nari mfise ari ukuntu namba mu muziki cyane nciye ubwenge mwa ugasanga ndiko ndaneguje ishuri kwa usanga rero nk'igifaransa nigira ngo ndakizi ikirundi nigira ngo ndakizi sinarevise ibiharuro ko nyene burya matematike je nari nishizemo ko ndayizi rero kwa usanga rero mw'ishure harimo ngishiramo neglige siniga vraiment hari umwigisha yitwa bitwa biringanire wanyigishije kuri CEO Busingizi mon David yambwiye ati peut-être tu es très intelligent mais tu révises jamais harimo ushobora kuraba ko n'umwana aciye ubwenge mugabo nta mwanya afite ishuri ngo reka arareviza ngo reka arasubiramo nta mwanya wabyo nagira nawe urasanga nigumira mu muziki rero nganza kuri tuva 3e trimestre nfise ku 8 mfise physique mfise mathématique mfise économie mfise biologie mfise kirundi mfise religion
urumva ku buryo tugeze muri test narapambanye amasheke yose amakuru yose mu za physique za chimie zose nazikubitiye muri test rero physique mbabaza kweri igihe kiraho nihenze kuri unité arashize igiharuro nagitoye neza mugabo unité ati mana we kweri kino unité ikuramo ndaki mugabo bica bihana nuko za France nafise mu ishuri nafise esheke nk'iyamanota namba ari 38 muri test ndayikwega nsigana esheke ya 2,5 umbe bategeza gusaba delibera je bandelibera abandi banyeshuri bamaze gutangura deliberation bari banyafishije mu batemutse mugabo je baravuga ati no umpeti yari yakoze haga réclamation irakora je réclamation yanjye aba valable nabigisha baramfasha baravuga ati umpeti yakoze twebwe mu ishuri nta manota yaronse mugabo mu kibazo ca leta yabitoye baca barankorera muca ndibuka yuko niga 10e naropesheje religion yaje kumbambe yari musimana naropesheje économie biologie hamwe na physique yo yari amazi kuri jewe économie na niyangora gose économie wanashaka kumugisha yaratworohereje biologie ibintu byari byantemye ntavyutse cyaye boro byo guharurira abakobwa mugabo mu nyuma nageze gutera inda umukobwa asha nabimenye gihutihuti umengo no byigisha nta muziki ndavamwe mabuye jewe kuva ku ishuri umuziki gushika no musi nunzwe n'umuziki ikintu cyose mbona agashate nambaye n'umugore afise mu ndunje arazi neza ko ajya umuziki nta kandi kazi je nkora karengeye umuziki kandi abantu bibaza yuko ukora umuziki ari kuririmba sibyo agomba mbaza none aba bavuza mu bubare aba DJ ntibatunzwe n'umuziki urafata ububare ububuze kuvuza radio urabe ko bukora surtout nk'ububare muri ville zijya za genda umubuzi DJ dade kuvuza radio urabe hari cyayugara urabyumva abantu bakunda ibintu bihuragurika bajya bose batunzwe n'umuziki nibisigura yuko gutungwa n'umuziki ugomba kuburirimba ese je naririmbye mugabo ari ibindi bintu babi ruhande biza kubaka wa muziki usanga banashaka n'abanyamuziki baba batoshikirwa mugabo ugashikirwa kubera bo baba bataratahura yuko umuziki wabo ari ukubesheje jewe umuziki 100% nta kintu kimwe nkora kirenge je namwe ndi mu promoter sinzi n'umu journaliste sinzi n'ikintu cyo cyose je ndi mu influenceur asanzwe amasekter yose maze gukoreramo n'amasekter aza kuduza kugira umuziki ugira agaciro burya sindigera numva umuntu yagiye gukora concert muri Somalia kubera bene batwebwe hariya batariyo ngo berekane ko umuziki ushobora kubaho aho hantu hari abantu benshi gitwa amaduhura bambwira ati kino gihugu tukiza nko kubera wewe hari indemesho uduha ushobora kugenda ahantu wese gusaba ko umuziki wakavuga ati n'ibyo kirimo amahoro urumva rero umuziki burya kugira ushobore kubanye n'umuziki hari ibintu byinshi bikenerwa hari abamenyesha amakuru bagomba kuba bawuvuga hari aba DJ bagomba kuba bawuvuza hari abantu batuma habirigara basanga bariko baragira deba yo mu makarti bariko baravuga nakana akariko baravuga byose ni ibintu bituma umuziki ugenda usanzara hose rero nka jewe rero aho ndi ndagerageza nkatuma n'abanyamuziki bakinje nka jewe nta munsi nshobora kubura na tag nka 50 z'abantu bamvuze ko umuziki kandi ugasanga n'abantu bafite icyo bahanye n'umuziki n'ubu nyene Big Fizzo afise concert namba ari mu Budage publicité yakoresheje amajambo naye namuvutseko urumva neza yuko nguma mfise impamvu je ndafise umuntu ngahanze ngandamuvutse ubu nyene no kwenda nkamuvuga cyane ngo $500 ndamuvuze niyende nkamuvuga izina ryiwe nkarivuga $500 yabayinjije so urumva neza yuko hari condi dikirumara
abakobwa banje twaratwiyagiye mbe bagiye he mani graje mbara ndabera nkumirwa biya bwo nje nabikora wabifisha n'ama innovation n'abandi kondagiye hari ibintu babikenewe hari ibintu ushobora kuraba ukabona ati entertainment yajyamye umuntu azaniki jewe basingene meze muri kamere kanje ngerageza kwiyumvira ikintu kidahari namwe ndagikreye hari abantu wana nk'ubu uwoye hari abantu bare bazi yuko kugira atanguze media agomba kuba afise amakamera afise iki mugabo sinzi ko urabona yuko umaze imisi nikoresheje cyane telefone kandi ugasanga ndi n'ahantu hari abakuru inama ndi ko ndafatisha umukuru w'igihugu telefone cenga ndafise na video ya selfie ndi kumwe n'umukuru w'igihugu kubera iki turi mu bihe urazi d'abord yuko dufise ibintu cyubahiro atwimiriza gukora dufise umukuru w'igihugu jama wacu dufise umukuru w'igihugu yatahura yuko ushobora guhera ku mutahe w'umutwe wawe utaza agaciro kawe hama ukawugeza ku bintu binini uno munsi ushobora gusanga umuntu arafise telefone mugabo kandi arafise telefone afise n'inkuru mugabo ngo arindiriye ngo baze kuzana kamera rw'iyo nkuru ayifata kandi byose abifisa telefone irafata amajwi irafata n'isanamu utaronse rero abantu bakubahura gukora ico kintu bakurindisha sivyo ni handi usanga ubwo umuzorindira ngo nzorindira ngo ugasanga niyo nkuru iratayigiye kandi wari kuyifata uno munsi amakuru dufatisha amatelefone uyasanga mu mateleviziyo akomakomeye kubera resource ihari kandi kubera ubwo buryo n'ubwene bwari buhari asanga amateleviziyo akomakomeye akadushishiriza ko ama-image twafashe unavyumva so naho rero nza mvuga ati jewe ndi umu influenceur ibintu byose nakora haba gukora mu modoka haba gukora ibiki ibintu byose bari motivation hari abantu bandiko ndamotiva nabari jewe je niyo mpamvu ikintu ndagitanguye nkabona umuntu agikora ndakimureka cyangwa ndakibireka ngaca nyumvira ikindi just sindiga mumesha makuru ahubwo ndashobora kuba mbona yuko mu nkuru hari ibibazo bikeneye guhindurwa tukeneye kugira mise à jour ibibazo kuko nushobora kuba turi muri 2026 ukibaza ibibazo bazi muri 2004 cyane basanga wagumye aho nyine batangiye kuririmba ryari ufite indirimbo zingahe ifuko duhinde ifuko tuna page nizo page tubuza abazitorna cyane cyafata mikro nkaca mpindura ibibazo mbaza abartiste nuko nabigenze kiganiro nakoze byaraca kuri Zarema kuri BTV byaracako mu nyuma ndandikorera ibyanje atana hamwe atama televiziyo tuko turakorana je n'abantu partenaire b'ama televiziyo nkabahereza ama content bagashanga ati namba bamenyesha makuru bakinifa ko bakora uko bamenye ibibazo biwanye n'ibihe tugezemo niyo mpamvu rero nca mvuga ati burya jewe ikintu cyose nagenda ndakibamwe kugira haboneka abandi bantu baca bafata horeve sinigeze nkora ibintu ngo mumesha makuru wa mbere cyane ikintu kuje sinigeze mumesha makuru ko mumesha makuru nibanga rikomeye kinanzi yo hanga nta mwanya mfise wahagiye kwe buryo novuga inkuru yo itohoje neza wapi yakwe kubera ejo ndashaka gukenera inkuru idatohoje kandi atari umugabo mbona yuko iyo nkuru ari inyungu ku gihugu ninde ishinga kumesha makuru mvise karanga mutima iyo nkuru ndoyireka kuyikora kandi ari ndayikeneye ndashaka kubona ati bana maze igihugu vraiment kirakeneye ino nkuru naho atariyo cyangwa mandayire kure kweri ku nyungu z'igihugu mugabo uri umunyesha makuru iyo nkuru ntayibugira kubera gukoresha deontologie journalistique ntigikunda niyo mpamvu rero urumva giye mugabo kumesha makuru narawukoze kuganire kamenyesha makuru ingene bakora hama ibisigaye urumva je ngo mandigiye moi je suis un leader d'opinion jewe n'umusangi ni mu cameraman jewe biganda mu videographe jewe nari mu videographe nifatira ama image nagira ama montage jewe ndimo vyinshi hari abantu babona ngani poshereze ngabo kindi kizosanga nibere umushoferi ese pere kila kitu ahantu hose ndonse byunguka niyonje bo muri Primusique ikintu nakunze nuko twarabonye umuziki challenge ya Fizo na Satubi ngene twa creating a challenge ituma campaign twariko turakorera yibona mu nyungu
Ego c'est vrai ziga company z'abazungu ziri bizarre nta rukundo ziba zidukunda. Nawe ukomereka niwe wivuza amani. Niyo mpamvu je n'abahamagara abantu supporting ama company yacu nka za Superbat n'izindi. Baya ama company bafise umurongo akorerako. Baguhaye ikiraka bo bahaye ikiraka muri menye. Baharura yuko amafaranga baguhaye waharuye vyose. Bage bari mu vyashara. Gusa narakunze ingene Fizo na Sadbi twakoze ku buryo Primusic yabaye Primusic kabisa. Ababibonye abo twari kumwe barabona neza yuko umuziki ya business twavyitwayemwo neza kandi ikindi naco narakunze ingene abarimvyi bari bahawe agaciro umwe wese yarafise imiduga ibiri mwunguruza mbako byari ibintu vyiza. So ni ibintu vya bien. Primusic ya 2019 nakozemwo challenge zaranyeretse yuko hamwe dufasha umuziki yose ama entreprise ashobora gushira mu mitani nyinshi. Ibintu biragwani ntivyikora sivyo kandi na bad ikintu cyose urumva biraryose ko nkanje igisata ndakirimo nzi neza icyonze burya abantu ba mu bintu batazi ibyo bari hagiye utazi icyuri birakugora kwitahura kumenya ugomba kudutazi icyuri je nkaje ndazi aho ntemerewe kuca naho nemerewe kuca ko yagenda maze kwitahura. Urazi yuko ari abantu uno munsi bita aba journaliste kandi atari bo ugasanga n'ibintu bakora ntaho bihonye na journalism muga bakivuga ariko ari presentant ngo nyende mu journaliste ati we sawa ni wanda kuko urana ko kiyimbo buru turatuma nanye nico bari mu guru gagiye hanze bengo baturamuherekeza canke afise ingendo nga turamuherekeza afise ibikorwa baravuga ati muri communication yiwe barababwira ati aravuga ati aba influencer nka babiri nibaze bisigura iki hariho ni communication ni kujana nibihe no musi isi igeze no musi korana nabaki rabyo nukumenya ati isi igeze bande bavise kuko urumva hari itandukaniro y'umu journaliste y'umu communicateur no influencer je nakunda kubyitira umu influencer no muri leader d'opinion umu journaliste nawe imbere yo gutanga inkuru abanza kumenya guharura uza kuyakira iyo nkuru aza kuyakira gute kuba banza kwaza kuyitohoza neza abazi neza ikintu mvuze ni ikintu kiri verifiable kiri réel eba no hogenda kugiraba neza usanga arico eske kirakenewe ko ndakivuga nyina kivuga abaza gutora ino nkuru eske nikiza kubakorako canke jewe nyine inkuru nayitangaje niza kunkorako nahariyo uno mu journaliste umva umuntu wa mbere araba numwene gihugu aza kwakira rya nkuru none agaca yiraba umu communicateur nawe avuga ibikingira uwa bari karavugira nka institution bari karavugira wowe nta nakimwe nkubu nka negrito ashaka kubugwaye ngo jewe nk'umu communicateur wawe bisaba mvuge yuko ukomeye umva ukuri nuko ugwaye hama rero umuntu uzenga nawe umva je ndaba inyungu zawe nk'umu communicateur abinyungu zawe umu influencer nawe araba inyungu ziwe impoint vyunguka nta kindi isanfu inyungu zawe sanfu araba inyungu ziwe ivyawe bihwanye n'inyungu zanje ko birabira ama views gusa ama content uravyumva gahe ngo mu journaliste abanza kuraba wewe ahani araraba wewe ati none wewe uza kwakira inkuru uza kugenda gute uravyumva niyo mugabo naho no itanga itegeko ribari mukingira umu influencer itegeko umu journaliste itegeko riramukingira ko rwasubira la presse riramukingira umu communicateur nawe araba inyungu z'icavugira c'est-à-dire urumva yuko siwe ivyo yovuga vyose we ntibimuraba biraba ica abavugira uravyumva karabati hamwe novuga yuko inzoga zabuze zihari zabuze yo bingora reka mvuge yuko zihari
gacirondera ama motivation kandi inzoga atazi hamara je mbonye yuko news yo kuvuga inzoga atazi ari sawa ndayikubita uko nyene pourvu que yuko mbonye content injiriza amahera mvuze yuko zihari nkabona yuko niho vyongiriza ivyunguka vuga ivyo uko niko rero bagomba kumenya rero buri munsi akeneye kumenya nishire muri category ndi mu journaliste ndi mu communicateur ndi mu influenceur jenga je ndazi ko ndi mu influencer uravyo ndabizi neza mugabo ndamenye ivyo ngiye ndagerageza kuba mu communicateur kuba mu journaliste nkaca nigumira hagati na hagati mugabo uje ndi mu influencer uravye n'agaciro duhabwa na hari ni kubera bamwe tumaze gutahura yuko no munsi aba influenceurs benshi bariko barakorera inyungu z'igihugu niyo mpamvu rero burya igihugu kirabakenera abo bantu bari panshi ku nyungu z'igihugu twebwe aba influenceurs twarekuye guhengama cyane ndaguhengamira cyangwa nkaguhemukira jewe vyunguka n'ivyunguka byavuye si jewe ega jewe muzovuga ibyanje narapfuye zamumvuga nk'igihari uzosanga systeme mukoresha nyinshi ama innovation menshi ni miye hapa muri entertainment nije man peut-être man mpamahera kugira ibyo mvuga bizokumvika ko ari jewe 2020 buze ivyungu affaire y'ivyunguka operation y'ivyunguka yatanguye 2023 mu ntango début 2000 fin 2022 début 2023 ni operation y'ivyunguka yatanguye ishusho ndabiha byose bivana n'ingene biba byatunganijwe n'uburenganzira abarimvye baramaze gutahura uko bafise uburenganzira no bagomba kurengera mwembe amaze gutahura yuko urazi ko twakunze entertainment ba tugenegene uno sipo tugenegene no musaba nyamaze gutahura yuko amazina yabo atungisha abantu benshi atwa abantu benshi baba yegeze rero imbere yo kuja mu kintu araraba inyungu agifisemo avuga ati none iki kintu ko ndakirimwe izina ryanje ko riri muri kino kintu eske hamwe ikintu gitahana eske ntibiza kugabanya credibility abantu bamfise no novuga neza yuko nambu no munsi abarinzi bashobora kuba bikura mu higanwa nuko babona yuko iryo higanwa rishobora kuza ribangamira inyungu zabo usanga irabagabanyiriza icyizere niyo mpamvu rero urumva usanga rero barimvye bavuze ati ku mpamvizi ko baratanze n'amamotivation n'amamotif atumye bavayo ntibavuye gusa pour kuva bavuye tuvuye kubera impamvu nezi niyo mpamvu rero aho tugejeje uno muziki uri kurategura ihiganwa banza wige impamvu zose zotuma umurimvyi wese yiyumva yuko iryo higanwa ari igiwe rero abantu benshi bakunda inyungu zabo ego c'est vrai bose baba bariko bararondera inyungu uteguye ihiganwa barondera inyungu ziyo nayo utegura ihiganwa atanyungu abifisemo nujya zaguhiganwa na wene bagomba guharurira ku nyungu ziyo niyo mpamvu urumva usanga rero abarinzi amwe barabivamo bwo kwingira inyungu zabo bavuga ati ibi bintu ntavyo ndimwo kubera inyungu zanjye zishobora kubangamirwa hariho kibazo kiri kubategura amahiganwa kinini mugabe higanwa naryo riheze ikoze gishaka ku baririmbyi abategura higanwa bashaka kuritegura neza mugabe abaririmbyi bakabyitwaramwo nabi ni byose kandi nk'umuntu kubaza amahiganwa yose aba mu Burundi suivi ya suite yayo uza gusanga atakintu na kimwe cyo tuma umuntu asubira muri ayo mahiganwa motivation yataka naho hari kibazo kubw'ibyo hokosobuze bose batahure umuririmbyi akwiye gutahura yuko umuntu yashizemo inguvu agashira imitahe ubwira ihiganwa ishobore kuba byubahirize wamaze kwemera yuko ribamo n'utegura nayo ihiganwa amenye yuko umukobwa akowe ibihumbi ijana n'umukobwa yacikiye n'umukobwa yakowe miliyoni 10 cyangwa 20 urubanza rwabo ntirutegurwa kumwe plus agashimwe kaba kanini plus nitegura bamenye ko uno musi nta higanwa ry'abarundi ryoba ngo basubire gutanga amashurwe cyane byavyo bahora batanga kora Superbat yarabatangurije gutanga imodoka umu bose bakibaza kuri nivo yo gutanga imodoka
rero uzi gutanga imodoka bisaba imyiteguro minini yahizohagarara bazoyoza nibirebire cyane usanga rero naho biba ari byiza uci uneglige mu myiteguro nawe usanga abarinzi babivuyemo niyo mpamvu gutegura ihiganwa plus riba ari niniya plus nawo abarinzi berekeye yuko imyiteguro yabo atari yicana. Je ndi mu brand promoter ndashobora kukubakira brand je singira marketing hari abantu bakunda kwitiranya umuntu atuma abantu bakumenye n'umuntu agira marketing nk'ibisi je ndakudugiriza izina hama ukamenya n'ibidandaza n'umuntu abari karandaba ngaho ufite entreprise cyangwa ufite ibyawe ukora je nkora ndakudugiriza izina sindakudandariza kudandaza n'indi affaire je ngabire yanje niyo gutuma abantu bakumenye apana gutuma udandaza kudandaza naho ni strategy za marketing yiwawe kumenya produit je produit ari produit umpaye ndayishira ku bantu hama no gacutegura equipe yawe yidandaza nayo ejo novuga yuko umuntu yonkenera muri yo side auto dealing aho ndimo ego nibindi gutegura ama evenement mazima evenement nyine uvuga utanga amashiro mutaye muri evenement turako pano evenement bwa rupigapiga umuntu wese aba afite ati ndafise inoti ngene gutegura evenement imwe ya evenement yo Tanzania ririmo aho ndimo ngabo evenement za rupigapiga sindimo yo kabisa mwe bashabi kugura baga bati amfe turabonye evenement yitegura mugabo evenement zo kwifyeta intuzenya wapi ubuzima muri vyose haba muri entertainment haba mu nuzenya mu bibyo ari byose reso maze gukuramo nuko procedure yose haba niya kujya ku mwana w'umuntu mwana inda kavuka kicara dede agatambuka kagenda bayibona byose procedure nuko nyene nta nasanze yuko mu buzima ibintu byose ukeneye ikintu kiri strong ugomba kubahiriza kimwe ugeze ahantu ugahagarara level yose ugenda ugera ukamenya ingene yibako nambaje kuva 2004 narashoboye kubaho usanga muri entertainment kuva nka 2008 je kuva 2008 bagusabye abantu 100 bari muri entertainment zinajyanje nk'igihogora naho byogenda gute bagusabye 100 personnes igihogoramo rero cyabibaza rero abantu 100 mu gihugu cy'u Burundi ndazi bagutumye abantu 1000 bazwi mu gihugu zinajyanje ndazi n'igihogoramo naho ubunyanga bo gufataho ati dukeneye abantu 1000 bazwi mu gihugu cyose 1000 personnes ndazi ko ndimo rero kugira mbeho oyi hariho ikiguzi bigomba kuba bifise hari aho ngera nk'abafrene hari aho ngera bigakunda hari aho ngera nkasubira inyuma nukore mu buzima bimeze niko wene ku mwana arakura agashobora kuba akagwaya akonda agasubira akaronka ingaburo agasubira kujya nyene nigiye bishikanye n'ubuzima bugahagarara umuntu akagenda rero on n'est pas éternel mugabo turafise ibintu tugomba gukora pour garder notre éternité ugiye éternité genda yishira mu bikorwa umuntu aba yarakoze bibaranguye mwese mbize ko yabayeho kwisi yarapfuye none yakoze iki hari ama reforme runaka yagiye arubaka atuma umunsi umuziki umeze uko atuma akampuni atuma utegura ibiteramo utegura ama award gushimwa ashira ni procedure rero novuga neza yuko iyo niyo lesson nohereza umuntu ari wese kumenya ati nambo uhari ibyo ukora byose uri kurakora bujye kugira muri procedure pana kugira mu byifuzo twese byo twifuza turabizi mugana majority ibyo dukeneye ntabyo tuzi n'ijambo ry'Imana risaba umuntu ati Imana duhe ibidukwiriye ntuduhe ibyo dushaka duhe ibyo dukeneye ibyo ubona yuko ari byo bikenewe ari byo ubona yuko bihwanye sivyo kuko abifuza abo ni benshi kandi bazokwama